ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane Bosco ndagusabye bajye abantu ubirukane sinkeneye kubabona kandi mu nzu yanje ibisigaye nje nawe tuzomenyana kandi ndagusabye ubikore nkuko ndabikubwira utandugiriza attention kandi mama mikameze gute uba ameze neza cyane amen Claudia nukwenda basabye mu mbabarire ibibaye ngaha mwabibonye ntacyo ntagerageje gukora ariko byanse ariko ndabasabye mukomere uyu mwanya nisa ndumva ko byiza mwuva ngaha mukagenda Imana yabarinze izobahozaho ikiganza cyayo ariya mwana wanje ndagusabye ukomere kandi wa muri mu kwizera barayamaze ngo ikitakwisha kigutera gukomera ndagusabye wihangane kandi ndagukunda kiza mwugenda ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane nta joro ridaca ibyo byose oh ihangane je mbona byiza twojana
papa hari yatujana usanzwe uzi neza ko atamiryango dufise tugiye kwicara mu ikanivo niba tuzobaho gute ivyo twebwe ni Imana ibizi tujana he papa hari mbabarira ntunkwegere wabonye ibibaye ntunkwegere no imviriza kandi umpaye andi mahirwe ndagusabye nkurikire kandi unyizere Bosco uvuye he? ariko sheri ugeze aho mbaze ngo mvuye he habaye iki? Ego ndabizi uko nahora ndabikubaza ariko no musi nashimye kubikubaza kandi nshaka inyishu. Okay, mvuye gusezera Claudine kubera yimirije urugendo rya yejo. Tubazahura ntahura. Bosco, na nubu nturahinduka. Ubandanya kumpenda. Wongera unampisha. Sheri, sindiko ndagutahura. Ubu ndaguhenza iki none? Ngo uvuye kwa Claudine. Kandi uvuye kuronderera hariya na mama we aho baba. Nako ibyo wabikuye he? Jewe? Bosco aho nabikuye si ngombwa. Kandi kuba wo baronderera aho baba, aho bashikira. Ubwo n'uburenganzira bwawe kuko ugena umuryango wawe. Ikimbabaza jewe nuko ubandanya kumpenda, umpisha. Biboneka ko hari byinshi ukimpisha, ntaramenya ivyo ari byo. Ico gihe twese twaguye mu gahundwe. Yaba Gina, yaba Maria Mutantine. Nta n'umwe yarazibanga ryari hagati ya mama na papa yarambereye tonto ico gihe. Aria, nihangane cyane. Pole sana. Iyo nkuru yawe ndumvira ababaje. Ndababaza. Ico gihe mumaze kumenya ukuri. Babyitwayemo gute? Cyane cyane tantine wanyu, Mariam, yabyifashemo gute? Bosco, karachingani, ugaye jewe, wongera ugaye n'ubutungane. Umviriza bo. Jewe nabitwaye bukebuke. Ndavyorosha uko bishoboka kose. Ariko ndabona we ntavyo keneye. Rero ubutungane ingingo ya nyuma nejo. Ejo ukabona utabonye netse. Nguje gusinya.
ibizokurikira je ntuzombaze. Biri umunsi wose bariko baragutelefona. Telefone ntuyitaba. ariko mamika numva byiza upunguza ishavu. Ibyo telefone nigeze numva. Telefone yanje irabizi yama muri silence. Sinokwa kwitaba vrema. Gusa ahubwo sheri genda kwaza ikibazo kimwe. Ibyo bya divorce kweri. Chese ntabwo numva kweri. Kuki utababarira? Sheri ndacagukeneye. Ndacakeneye ko turamika wacu tukumva ko yinjoyinza hagati y'ababyeyi babiri. Je ndumva iki kibazo twokimarira ntitukizanimo abavoka ngo ama divorce iki. Nta kidashoboka ndagusaba imbabari kandi bizotora umurongo. Narisubiyeko. Umva boss ko ndakubwira ikintu kimwe. Ndazi neza impamvu uri kurakwepa ibi byose ni kubw'amafaranga ndakubuze. Rero nagomba ndakumenyesha ikintu. Iyi mitungo yacu yose iri ku mazina y'umwana wacu Mika. Jewe nawe ntacyo tugaba. Nta kintu na kimwe tugaba muri ibi bintu. Rero nagomba ndakumenyesha ikintu kimwe. Namaze kubooking itike z'indege zibiri y'uwanje n'umwana wanje. Tugiye kuva muri ubu Burundi tukubise. Kandi ibintu byose namaze kubivugana na avoka wacu niwe azosigara abiraba kugeza umunsi tuzokwiyumvira kugaruka ngaha. Mamika ibyo bintu kweri ibintu sindabyumva. Nibandi bakugiye mu matwi kweri. Okay, mamika basi ndabyumva. Ndanagutahura ndumva nishavu. Urafise ishavu. Eko ukire wirindege wigire n'umukobwa wawe. Imagine. Boss ko jengiye ku wande. Eske eko murazana iby'ama divorce ngirira basi je nzungukira basi je ndagufasha ariko numve ko nanje basi mfisemo ikigira 10 mw'ibyo bintu by'iwawe. Je urazi ko ndakunda amahoro vraiment. Iyo banumva ko nanje harimo akanyungu no gufashije bikava mu nzira. Niyo mpamvu ndakubajije je nzungukire basi tubikure mu nzira. Kumbura cyari gomba inyungu. Umbiriza boss ko ndakubwira ikintu kimwe. Nta kintu ntakoze mu buzima bwe wawe. Urabiza abahungu bandondera ukuntu bari bangana. Ariko kubwanje narabanze. Ndakwizera wewe. Ndagufata nk'umugabo wiwanje wisezerano. Ndakuzana mu mitungo nasigiwe n'abavyeyi banje. Urumva ukuntu nakwizeye? Ndabiguterekamo. Urakora icyo ushaka cyose. Ntaguharurira, ntaraba ngo wariye, ntaraba ngo watoye amaheranga nuko ntaraba ikintu na kimwe. Kumvuze uko nari ndakwizeye ijana kwijana. Ariko impembo wampaye urayibona. Wampaye kunci inyuma n'umukozi wiwanje mpemba ku kwezi. Ubwo buremere urabwumva. Ugacuvyara nkakurerera umwana mu bisigi by'abavyeyi banje. Bosco, aho iyindi nyungu ushaka niyihe? Icyo ntaguhaye nikihe? Nta mwana wawe ndeze imyaka 15. Iyo nyungu ntikwiye. Ushaka ndakongere? Bosco, icyo nsabi wawe ni kimwe gusa muri uyu mwanya. Nuko nsinyira. Tukavana amahoro. Nitwahura mwibarabara uzondamutse. Nta kindi. Okay, mamika. Je ndumva aho twagahera ni kera vraiment. Reka nguha amahoro. Reka ngushira ushaka. Ariko wibuke uko narindi ngaha. Uko narimbaye urakuzi. Ariko aho kugira twame muri soko n'uruze. Cisho nzoza ngusinyire. Nanje ndagupime ndabe. Uko rukundo wankunze ko rungana. Na ibyo uvuga byose mamika nakimwe ntakubwiye. Ibyayo byose si jewe, samakosa yanje. Hari ukuntu cyaha kibana kwimvira aho caheruka kabura. Ndabona umengo uracasubira inyuma muri kahise ariko si nibyari bibereye vraiment. Ariko it's okay, reka ngufashe, reka ngushyira ushaka. Urakoze cyane.
papa amaze gutandukana n'umugore wiwe batarafise aho kuja kandi kubera ko yaranadukunda yahisemo kuza kubana natwe. Amaze kuza kubana natwe papa na mama bisanze mu rukundo. Ico gihe mama yaciye asubira gutwara indi mbanyi ariyo yayiva. Nyuma y'igihe gitonya papa amagara yaramukitse aza kwitaba Imana. Papa yamusigiye inda yayiva imaze gukura, ubuzima bukomeza kutunanira. Nyuma yaho baze kutwirukana naho twari dusanzwe tuba. Mani sawa? Mamraza, turabana twicara. Tutugendaga. Yo! Mam, yo, my kazi. Yo! Mami kazi ntakusaba. Tugira dushira. Tusabe. Kebte mama. Magira uko afata hanya tugendera. Mami kaza mau chan. Kebte mama. Yo. Mami kebte. Mama bayiki. Ariya, ndagusabye urabana ushobora kuronka taxi hashobora kuba hageze kubyara. Ndagusabye Ariya, genda mwana waje. Mama ndagusigira nde? Mama ndagusigira nde je? Ikibazo genda. ihangane nta joro ridaca ihangane ihangane nta joro ridaca ihangane ihangane Yo Yesu. Yo. Ariya yo. Yo. Genda hari inyuma. Mufate. Era bafata ukuboko. Mwegereze. Tugiye kwa muganga ihangane. Taxi man gerageza unyarose taxi man nzowuhaza. Mami ihangane ndagusabye mama. Gerageza mama. Taxi man nibiki kuhagaze. Maikaze. Fatima. Imihangane nafise igitoro gikenya iranzimanye. None mshurugenda gutuma mukatangiye kuva amaraso. Maikaze. Natubwira gute manaje ndagoyo manaje. Maikaze.
madame. Ingo tumukure tumukirenga. Mugabo. Uremereye. Murikure. Oya. Buke. Buke. Ya. Baba ndagusabye Ihangane madame ihangane. Madame kineza. Madame banzurindi. Madame ni wihangane. Umviriza mukobwa. Ubu burije kandi nta masana nta muntu umufasha. Hageze umwanya wo kwiyaranja. Uri kuranyuma. Reka kurira si umwanya wo kurira mukobwa. Si umwanya wo kurira. Uri kunyuma. Reka twiyaranje ndabe ingene umuntu ashobora kumuvyaza. Genda hariya. Genda sishobora kubikora kuraraba rero. Atadushobora. Turabishobora we ni wihanga. Izera Imana gusa irabikora. Umwana w'umuntu naca ashobora Imana yadushobotse. Reka gutakaza umwanya genda. We mukobwa genda. Ushaka twabure bose. Okay, ni byiza rero. Sishobora kubikora amaboko mu maso yawe. Mbisa ndabikige no shobora kwakira umwana. Haguruka genda. Haguruka ugende. Ndabarasa. Madame guma hamwe. Madame guma hamwe twiyaranje. Guma hamwe madame. Okay. Doza amaguru. Sawa. Puse. Mada reka gusina mada. Mada kandi. Sunika kandi na. Madame. Ego. Ndiriza. Umwana arabonetse. Hama mama wawe kava amaraso menshi. Rero bisaba yuko urabe ingene ujya kwa muganga. Madame.